Imbonerakure ku nshuro ya 10 umuhari mwiza w'imbonerakure wongeye kudutumira mu munsi mukuru w'abahariwe ari w'imbonerakure Day. Aho imbonerakure zivuye mu mihingo yose y'igihugu zizobica bigacika mu kutwereka ubukerebutsi bwazo mu guteza imbere igihugu ukigwanira no kugikingira. Uwo munsi mukuru w'agakuru kuri yindi yose ukazoba kuri uyu wa 29 Myandagaro uyu mwaka ku kibuga c'umupira w'amaguru kiri mu gisagara ca Gitega uhera igihe c'isaha 2 zo mu gatondo. Uyu mwaka uwo munsi mukuru kazohimbazwa ku civugo kivuga kiti ivyiyumviro bishasha, ingendo shasha, ugwaruka n'inkingi y'amahoro, umutekano n'iterambere mu Burundi no muri Afrika. Kaze dusangira akanyamuneza ko kwigina ibikorwa birangurwa n'imbonerakure banguvuza umugambwe CNDD.